ni inkuru idasanzwe yigeze kwa mu gihugu cy'u Burundi aho umuvyeyi yibarutse abana batandatu. Byari ibintu bishimishije cyane ico gihe. Bwari bwa mbere igiriba ko kuvyara ubwa mbere turetse abana batandatu. Oya je ubwa mbere narifise batatu. Muga mvyara umwe mu bisanzwe. Mu nyuma Imana iguhereza batandatu. Kuvya wavyakiriye gute nk'umuvyeyi kijya gihe? Narashimye ngera ndiyumvira ndavye ukuntu meze ndavuga ati nukuri Imana irahambaye. Bya mbere gitangaza nanje. Ce mu bisanzwe ico sabi ca mbere ndasaba uburaro hanini kuko sifise ahomba kandi naho nsanzwe mpagaze naho uyu munsi ni sana uvuga ko ndi mwibarabara. Yego. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuvyeyi. Ni inkuru idasanzwe yigeze kwa mu gihugu cy'u Burundi aho umuvyeyi yibarutse abana batandatu. Byari ibintu bishimishije cyane ico gihe. No munsi twavuze reka tugendere ujya muvyeyi yavyaye tumubaze inyuma yo kuvyara inyuma y'abana batandatu ubuzima bwiwe bumeze gute muri rusangi, abana mbe baracariho canke ntibakiriho, nivyo tugiye dukurikirane muri kino kiganiro ca open mic. Ndakora mu kice. Yego yambu. Amazina mwitwa bane? Twitwa Umukenyezi Johari. Yego nkaba ndi mu Kamenge. Kaba uri mu Kamenge. Bwari bwa mbere igiriba ko kuvyara ubwa mbere turetse abana batandatu. Oya je ubwa mbere narifise batatu. Muga mvyara umwe mu bisanzwe. Mu nyuma Imana iguhereza batandatu. Kuvya wavyakiriye gute nk'umuvyeyi kijya gihe? Ubwa mbere nukuri narashimye ngera ndiyumvira ndavye ukuntu meze ndavuga ati nukuri Imana irahambaye. Bya mbere gitangaza nanje. Yego. Baragiye kuhugirira ico bita gusuzuma mu wibarutse uja kwa muganga, niho batanguye kubikubwira. Nibaza yuko utabibonye nk'igitangaro rya Mose. Babimbwiye inda ifise ukwezi kumwe. Ngiye kuriye ko baca barabimbwira ati buryo ufise inda y'abana batandatu mu nda. Narabifashe nyene uko wako kanya bakikubwira bifashe gute, vyagenze gute? Umva ntivyanyoroheye. Narasanuce ndabura amahoro ndiyumvira bivanye n'uburyo mfise, nabonye umengo ntivyonyorohera. Yego. Ariko niba kwegeza kuko hari n'ababarondera bakongera bakabona babura. Yego nanje narashimye kuba Imana yarabampaye atabushobozi mfise. Abana bazotungwa n'Imana. Uno munsi bimeze gute? Abana batandatu baracahari koko nkuko bavyaye? Oya kuvyukuri nibarushe batandatu bakwiye kandi bakomeye, ariko mu nyuma Imana yarisubije ko babiri asigaranye abana bane. Yego. Nashaka kumenya kijya gihe hari ifashanyo wahawe. Vyagenze gute muri rusangi gushika no munsi barakoherera abana batandatu kurera neza? Oya ntabwo binyorohera. Ubwa mbere na mbere ntarakwibaruka umushikiranganje yaraje. Narakwibaruka aranshikako kumfata mu mugongo ashima kubona abonye mu Burundi wacu hari umuntu yibongenza abana batandatu. Akabavyara atakibazo kibayeho kirekire. Umva ikibazo nta kirekire cabaye kukubera naciye kuri asigaranye. Yego. Mu nyuma twarabonye n'umuvyeyi umutambukanyi mukuru w'igihugu aza kukugendera. Yego murakoze. Umutambukanyi mukuru w'igihugu yaziye mu buryo nari namaze kwibaruka abana bane basigaye bariho. Niho yadakushika ko aranyibarusha ngera arafata mu mugongo kuvyabaye. Yego. Nta rindi shira hamwe canke undi muntu yigeze kugufasha canke yaje muri ico gihe aragufasha mu guterera uburyo kugira abana babandanye bakura neza gihe bakiri batandatu? Yego muri ico gihe narabonye solidarite. Ndongera ndabona urumva mu bisanzwe kuko benshi ntabumenyereye. Narabonye uruza n'uruza rw'abantu kandi baranshije ko batari bake. Yego. Niki usaba? Ce mu bisanzwe ico sabi ca mbere ndasaba uburaro hanini kuko sifise ahomba kandi naho nsanzwe mpagaze naho
uyu munsi ni saha novuga ko ndi mwibarabara. Yego. Ni kukwera na tewa kamu gatoyi barambwira ati wa mu mavyara abana batandatu ubasigaranye abana bane kandi ava mu ntara ya Rumonge bashaka kumenya impamvu ba mu Kamenge yatumye mu Kamenge usanzwe uri umunyarumonge. Yego, impamvu yo gutuma mba mu Kamenge nuko nabonye abana ndabibaruciye igihe cabo kitaragera. Vuga nti nyuma ho impinduka abana bakagira ubuzima bubi mugabo ndi impande ya hospital militaire yatumye nyakira kugira nibaruke ibyo bibondo. Cyasaba yuko noba mu Kamenge kugira ndahagarare abana bagire ube hafi yaho nibarabara rimeze nabi byo mu Rumonge. Nibarabara rimeze nabi byo mu Rumonge. Nibarabara rimeze nabi kandi muri ico gihe ntibyari byoroshe naje igihe naza nazenye meze nabi numva ntibyanyoroheye naje muri ico gihe. Eko barashaka kumenya umugabo wasanzwe akora iki. Mugabo wanje nta kazi na kamwe afise kuko yarasanzwe afise kazi k'ikiraka c'ubuprobleme. Eko nk'ikintu wosaba harabagufashije mbere ndibaza nabo kamukaraza kongera akabashike ko bashobora gufasha n'ubwa kabiri ubwo abana babandanye bakora kuko abana n'abigihugu n'abandi tubatera kamo bo gufasha iki muri rusange kugeza ino saha kuri wowe. Nasaba yuko bondonderera agatike kansubiza mu Rumonge bandonderera inzu ndabe yuko boshobora abana kugira ubuzima bwiza bamfasha n'agataha. Tushimira abakunzi ba Open Mic twongera tunatera n'akamu kubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda nkuko ri batanguye igikorwa nibaze ko nakibandanya. Murakoze cyane. Yego murakoze nanje ndashimye bavyeyi neza gihe.